gatandatu igenekerezo rya 2024 ukwezi kwa mbere umwaka w'2026 ishiramwe Rukristo RN Ministry yaratunganije urugendo muri Kizuka Rumonge mu ntara ya Burunga. Renova Ndayizeye aratwiganira impamvu batunganije runo rugendo. Amahoro cyane turabaramukije muri Imana bane namwe. Ku mazina yanje nitwa Renova Ndayizeye, sanje ndi umuvuga butumwa evangeliste Renova Ndayizeye. Turashimira Imana uyu munsi kuri tarike ya 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 twaramutse tuja mu ntara ya Burunga neza na neza muri commune ya Rumonge. Twaje mu karere kitwa mu Kizuka mu ishengero gitwa Cross Church. Twaje nka ministere evangelique isanzwe yitwa RN Ministry. Tukaba twaje mu gikorwa cyo kugendera abana bo muri Sunday School, na kino gikorwa dufise ni gikorwa duko turakora twatanguye gukora mu mwaka weze itariki 12 i Bujumbura muri Eglise Plein Evangile mu Ruziba. Uno munsi rero twaje muri kino gikorwa kindi muri interieur, kuko twifuza ko tuzobikora mu Bujumbura no muri interieur. Twaje muri interieur uno munsi mu Rumonge. Intumbero yacu nyamukuru ni ukwigisha abana, kubigisha ijambo ry'Imana hamwe no kubatera intege, kubankukaja na cyane cyane ko bahisemo intumbero nziza. Tunabakeze kuko abana bazinduka baza gusenga mu gitondo Sunday, mu gitondo 12 basenga, barakeneye gushigikirwa, kandi abana nibo Burundi bw'ejo, nibo bana nibo bizotuma bakura neza, ishengero gaterera kubijanye n'ukuntu abana bagira indero nziza, indero Rukristo kandi indero ndundi. Benshi bamaze kumva icyumviro ca Renova Ndayizeye barahagurutse baza kumushigikira, yaba mu batanga inyigisho eka mbere n'abandi bakora ibitandukanye. Reka dukurikirane batubwire impamvu bemeye kuza kwifatanya na RN Ministry muri kino gikorwa. Mana ashimwe. Yesu aweza giri. Mimi naitwa Raquel Blessed. Amazina naitwa Raquel Blessed. Nafurahi sana kuwaona. Ndalezo cyane kubabona. So hapa nimekuja kuwakilisha Swiss Dam Company. Ayino naje kuserukira Swiss Dam Company. Nimetumwa mzee yako busy kidogo, lakini tuko pamoja. Natumwe n'umugabo wanje andumeze, lakini ariko turi kumwe. Shalom shalom. Shalom shalom. Yesu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Bose turi kumwe muri ministeri y'Ivugabutumwa mu baje bashikana imbere, tubaramutse munababona mu izina rya Yesu. FGM ini département Sunday School ministeri yacu iragutse. Dusanzwe dufise na département ya worship, dusanzwe dufise na département ya evangelisation des jeunes. Rero turi umugwi w'abantu bashika 80, ariko tugabuye muri iyo mice. Turi kumwe na département y'abamizicien, turi département kandi ya diaspora, Nairobi, Uganda canke Tanzania. Rero naba twaduganye RN Ministry. God bless you. Jewe nitwa Juliette Birampagaye, nkaba ndi hano kugira ngo nje gushigikira ishirahamwe Rukristo gitwa RN Ministry. Gushirahamwe yanteye akamo, hama rero ndarishigikira nabo turi kumwe. Jewe rero ndongoye ishirahamwe Rukristo nanje, kandi umyenza kubashigikira niki ishirahamwe ndongoye ikora iterambere, iterambere biciye mu mashengero, kandi tutaravye ishengero ntituvangura ishengero iryo ariyo ryose. Tugiye kwigisha rigatahura imbono yacu yuko abakristo batoguma basenga gusa, ariko bosenga bakora, bagakora basenga, kugira ngo itunga ry'umuryango ryisununure, mbere n'itunga ry'igihugu, umwimbu w'igihugu uboneke ukwiragire mu gihugu cose. Rero iri shirahamwe naje kurishikira kubera rifise aho rihurira. Rifise aho rihurira kuko aho rihari iryo ndongoye rw'igihugu ryitwa Clive Potter Christian Association. Ni ishirahamwe iyo ryumvise umuntu ahiteye akamo, akaba nawe ari mu iterambere, tuca twifatanya nabo, kubera aba baje gukorera mu gisata gushigikira abana bari mu mashengero ya hano mu Kizuka,
rero aba bana bariga ijambo ry'Imana, icyo bita Sunday school. Rero abo bana bariko bariga bategerezwa kuronka n'izindi nyigisho zijanye n'inyifato, ingene bo kwitwara, ingene bo kwitwara muhira, mbere bakijukira kwiga amashure kugira ngo batere imbere, kubera ari bo Burundi bw'ejo. Aba tubona ubangana kujya nibo bazoba bateye imbere mu myaka tuzoza, mu mwaka izoza turindiriye. Dufite icivugo ca nyakubahwa mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kivuga kiti imbona kazoza tuze tuyishikire mu bihumbi 2040 igihugu cifashe, mu bihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Nitwa Niyokwigura Payinete, nsanzwe nkora mu ishyirahamwe rivuga ubutumwa mu bana mu Burundi, AEE Association pour Evangelisation des Enfants, ishyirahamwe rukristo rikora n'amashengero yose. Dufise intumbero y'uko abana babwiga ubutumwa bwiza, hanyuma bagakuzwa mu by'impemu, hanyuma bagashikwa mu mashengero atandukanye, kubera twe n'ituri shengero. Umva rero dukorana n'amashirahamwe, amashengero, abantu baba dutumiye kugira ngo na cane cane tubafashe mu gikorwa baba bateguye c'ivugabutumwa. Turanezerewe kuri uyu munsi aho twakoranye n'iyi shirahamwe RN Ministry, turi kumwe twashoboye kwigisha aba bana ba hano mu Kizuka. Intumbero nuko dushaka yuko abana bigishwa bakamenya ijambo ry'Imana, bakabwirwa ubutumwa bwiza, hanyuma bagakura bakuriye mu ijambo ry'Imana. Nta yindi ntumbero dufise, nuko twifuza yuko ibi bikorwa tubikoreye hano n'ayandi mashengero n'ayandi mashirahamwe yo dufata mu mugongo kugira ngo igikorwa c'Imana caguke mu bana. Turigisha dukoresheje ibitabo bitandukanye, nk'ibimuba mubona hano, ibitabo dushobora gukoresha kugira ngo abana bigishwe, ndetse tukabaha n'udutabo duto duto bashobora gusoma buri munsi hamwe n'Imana, basoma ku munsi bakiga ijambo ry'Imana kugira bamenye iby'Imana gusumba. Turateye intege abatwifuza, abaturondera, muze dusangire igikorwa kugira ngo abana bacu bigishwe ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Shalom shalom, ku mazina ni Vani Iradukunda, ndi umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana. Turi mu Rumonge, twaje mu gikorwa ca evangelisation, hari gikorane mu ishengero rya Cross Church cyateguwe na Ellen Ministry. Ni evangelisation ku bana ba Sunday School. Naje nk'umutumire ko ndi umuririmbyi, nanabivuze ndi umuririmbyi, rero naje nk'umutumire kugira dushigikire kino gikorwa twese hamwe. Bwanje ndabikora kuko ndabikunda kandi ari ingabire nahawe. Merci beaucoup. Mwese abayezagire cyane. Shalom shalom, nitwa Emeline Butoyi, nkaba ntanguye gushimira Ellen Ministry kuba yatwiyumviriye ko ikaza kutwifuriza umwaka mushasha, tugasangira ibifungurwa, tugasangira n'ijambo ry'Imana. Twege nk'urwaruka rwo mu Kizuka turabashimira cyane, murakoze. Oh